Umushikiranganje w'ubutungane umupfasoni Aimée Laurentine Kanyana aragabisha abacamanza ko mu gihe bubandanya kujya ibiturire bazosezererwa mu kazi. Ivyo rero akaba yabivuze mu nama yabakoresheje kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 25 Ntwarante mwaka wa 2019. Uwo mushikiranganje byasa nkuko afise agashavu yareretse abacamanza amakosa bafise aho ngo ni mu matohoza yakoze n'abanyagihugu aho bashoboye kumwiganira ingorane bafise bategwa n'abacamanza kuko babaka ibiturire. Nzi ko composition y'isentaro none twari bigabo by'ibigategwa byo bikunda konona bikanywa amacupa niko narinzi pre me abagore ndabarungike mu cyanguzo no mu Rutana twumvikane ntwadi seza muravyumva mwese aha kana nabene gihugu ariko baravyumva cyo bituma navuze ko ama media adasohoka tugenda dusinya acte d'engagement muranyumva icyo bita acte d'engagement umwe wese isangaje kumenya yuko atakintu kibizacura gupfira muri yo sentare ari hari mugenda aho urupapuro muyandike ko tijewe nakana dukora muri ya sentare twiyemeje ko dushize full stop ivyabaye kera ntabwo ndabarondera ko bizokosorerwa muri aperi muranyumva mugabo wewe no munsi kwitariki no munsi itariki zinga binyandikire gato tuzosubira bo tugire evaluation tubaze nabene kinge nabibona tubaze bene gihugu no mu tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 2019 c'est un acte d'engagement yajuta kuri ijya matricule office kuko aha message nje kubanga ni mwave mwishinga gutwenga gusa izi message zirakomeye mu minsi mikeyi ari abantu tozo barabona babarungika ati naka akazi karaheze tahi nzerabiye muja kwitwara monone ya bene gihugu burya rero uko bibera mwandike rero acajana classe mu madosi ko gwera no munsi akaboko gahagaze ufise kareka n'ufise kagufi ntawenzi mugabo icyo mbona cyo nuko bitari ko biragenda neza icarira aha mwambwiye mu kiraro sa kubuterere naho shahada naho nuko murakoze cyane urumva namwebwe murabona yuko ibintu bikomeye hanyuma diroje nibaza ko akwiye kuzararaba abantu akavanga nese naye bagumugabo umwe gusa n'abagore gusa muzi ko constitution ivuga les équilibres uko ziri muri constitution uzizi kuzikora kujya ziri amategeko nitota kuyavyola twebwe atwe tujejwe kuyashira mu abagore batatu umugabo umwe ako murabona ahantu abantu bokire ko ariho bapfiraga bashi cy'abakenyezi narinzi ko abantu bigitangaza bazokiza igihugu none turagowe dabira baba izintore ariko abene gihugu barari namwe bwanye kujya mbwiye bajya nibabaho ko rupapuro bavuze ko dukorashije ibindi byose abaraporo hano vuga n'izina n'ingene byagiye biragenda byo babibi nta kamaro cyo cyatuzanye turi mu karema tuje kugira tugiranire ikigongo dutangure bishyashye babahereza urupapuro namwebwe ukujya nyene ndabivuze evaluation après 6 mois karibu mwisubire mwicare nawe ubuhunya murategereza kumenya ko ikintu cyitwa umwene gihugu kigiye kubakora naho rarama ndiko ndasemera nsubira umwene gihugu kumutsitara nimba mufise umutima n'ubwenge mwumva mukongera mukabona umugani wa wawo niko murumva mukandi murabona hariho abantu batumva bagiye kumvirana kandi abivuge mwayo majambo abo muri tribunal de résidence barundi bareke bikora ivyo bashaka basipoza ati twe turi hari yereka tuyarye hanyuma rero nibunguruza bazimenya bacha tuja muri grande instance ya Nahango grande instance ya Nahango namwe nyene mu mpundire muzaha mwe wese ndibaye mu president wiwe
ntahangwa ni itwarizi za Kamenge zose murabona za Kinama zande n'ahantu hanini kandi hari ingorane nyinshi n'ababa escro bose batembera baza barentimida abantu niyo bava bamwe bavyora abana niyo bari ibiki byose ariko birababaje murabona sentare vraiment aho abantu boga guca urubanza jewe narumiwe umuntu akavyora umwana akaba viole hanyuma bagafata umuvioleur bagaca bamurekura muri chambre de conseil bakamurondeza bagasura ngo bamufate bagasanga bahengerero violeur ari yarahunze baci urubanza atari hari baca baramweza haba hasigaye kikabasha umuvioleur yaciye ahunga baca baranyarutsa mu kintu urubanza atari hari acarera murumva soke sa represente cyo kintu acarera aha baruciye sino bavuga amazina bariyizi muga murumva ko ari ibara nuko vuga baragarukanye bamuvioleur baramufashe baramugarukanye bati ha turamufashe twamufashe bamushikanye ati iyi kopi yaratsinze urubanza mumufunga gute cyo kibazo inama nshinga amateka inama nkenguza amateka abantu bose bacagifata mu minwe cyo tubaravuze ko abo bacamanza bakoze nk'ivyo bintu je ati ndabavuga ko hari ingingo ikomeye izofatirwa inyeshapa kuko nanje nabaye kimaramare mu bandi ntiyabaye iyo ka yonyene une jeune fille violée encore une fois relaxée parquet sindayishikako ibara ryaraguye ahejeje inama yavuye aha ikiganiro abamenyesha makuru aho yishuye ku bibazo bitari bike harimo n'ikibazo cy'abana bo mu Kirundo baheruka gufungwa kuko bagirizwa konona ifoto y'umukuru w'igihugu. Ego murakoze cyane duhejeje kubonana n'abacamanza bose bakukira sentare subiramo ya Ntahangwa bakorera ngahe Bujumbura kuko hariho Muramvya Cibitoke na Bubanza tuzosanga nabo nyene ku kivi mu ntari wabo. Uru rero n'urukurikirane bw'ibiganiro tugirirarira nabo kugira ngo turabire hamwe n'akazi kagenda twongere duce tubona ivyiza vyakozwe hanyuma ibitagenze neza navyo twifatira ingingo yuko bigiye kugenda neza. Aha rero muri Bujumbura twasanze kubisanzwe akazi muri rusange kagenda neza mugabo hariho utubazo hisangije twagiye dusanga twama tugorana. Akabazo ka mbere kajanye n'imanza zijanye n'abantu bapanze amazu bigorana kubakuramwo ugasanga nyene yayikeneye bikagorana ko bayivamo. Hariho utubazo tujanye n'ingo n'imiryango haba abantu bavana benshi. Hariho kandi n'ikibazo kijanye n'abantu bamwe biba bakoresheje ubwenge bakoresha ibigwanisho babandi bagira iterabwoba ku bandi bantu. Ibyo rero n'ibibazo nyamukuru twaciye tugomba kwigira hamwe ingende tugiye kubigenza kugira ngo abene gihugu by'ukuri batunganirizwe. Ku kibazo ca mbere kijanye n'ingo n'imiryango twasanze yuko ku by'ukuri imanza zijyanye n'ingo n'imiryango ni nyinshi cyane ngaha muri no komine tukifuza yuko rero zokorwa n'ingoga kugira ngo imiryango ibibondo bashobore kubaho. Twaravye tusanga yuko nk'urubanza rw'umuryango rumaze nk'umwaka kiba ari ikibazo gikomeye kuri uwo muryango. Umuryango usambuka abana bakaja mu ibarabara ugasanga ingorane. Twiha rero yuko ayo madosiye tuza turayaha umwanya mutoyi ubaho. Kubijanye naho n'abapanga amazu y'abantu naho nyene twasanze yuko hariho abantu bapanga amazu ntibifuze kuyavamo kandi batari ko barayariha. Ico kibazo ugasanga naco nyene kirabaye kirekire kiravuye kuva mu sentare y'intango geze muri sentare yahinyuzwa abantu bakicwa n'inzara kandi bari bararondeye banyene ayo mazu. Ico naco twabateye akambo yuko ari ibibazo bikwiye kuza birigwa ubwo nyene kigishikirizwa kigashashirwa ubwo nyene kigatora umuti ubereye. Kubijanye nabo bantu biba bakoresheje ubwenge bakoresheje ibigwanisho abo batera ubwo babandi twababwiye yuko ari kubahagurukira muri sentare bakaraba imanza bazanye yuko atari kudodoberezanya bakaraba abo bantu
umutekano abantu babazaniye bakabacira imanza n'ingoga kugira ngo igihugu cyacu kironka amahoro abene igihugu batekanirwe babone ko abantu bakora ivyaha bariko barahanwa hanyuma kandi bakirinda yuko bohava baza barafunga baguma bafunga badaca imanza ugasanga ari habene igihugu bavundiye mu munyororo kandi ata kintu gihambaye cyo kubafunga cyari kirimo ico rero twagishimikiyeko cyane gose twasavye yuko abashikiriza amanza bose bogenda umwe wese akaraba amadosiye abafise imbere yiwe akiyumvira ku buzima bw'abafunzwe maze akafata ingingo yo gufasha kugira ngo izo dosiye zabo zikogwe uwagiriwe n'icyaha agiharigwe wo kitagiriye naho yitahire amahoro mu muryango azi gufasha mu iterambere ry'igihugu. Nyakubahwa mushikiranganje inyuma yaho hari abana b'abakobwa bafashwe mu buraruko bw'igihugu bagirizwa ko basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu hari abariko baravuga ko bajya abana barenganijwe mwebwe mubivuga kwiki? Kuvuga ko bajya abana barenganijwe murabona ko bikiri mu matohoza sinovuga ngo bararenganijwe canke ikiboneka coco no kw'icyaha cyakozwe ko amafoto yagenda cyubahira umukuru w'igihugu bayanditse ku bintu bitari byo uwabikoze rero mu gihe batamusanze akiriko arabikora bica bija mu matohoza niko bigenda nubwo rero abana benshi bari bafashwe hama harasigaramwo bakeyi babona yuko hariho ivyemezo ariko amatwa asubira numvise yuko muri parquet général pour la cour d'appel de Ngozi hoba hafashwe ingingo yuko abana botezurirwa bagasubira mu miryango hama amatohoza akabandanya ico novuga rero kuri ibi bintu nuko ku by'ukuri bajya abana babo canke batababo ikiboneka cyo nuko hari abana batagira ico bibanga nakamo ku bana ku bavyeyi kuva kera mu miryango no mu gihugu hari ikizira hariho ikintu umwana atashobora gukora ko abavyeyi nibo bakimwigisha rero uno munsi abavyeyi barakwiye kugaruka ku ndero y'abana bakaza babigisha ikizira bakamenya yuko hari igiti giturirwa umukuru w'igihugu n'igiti giturirwa mu gihugu bateza kumwubaha bakamwubahiriza umwana n'umukuze abana nabo nyine turabatera akamo tubabwira duti zamuregera abavyeyi baze barababwira umwongo uhuma n'ubudahuma ntagire uzoza arabatwara ababwira ngo genda mugira ivyo mwonona ko muri abana buca mutaha burya umwana amaze kugira imyaka 15 ubutungane bashaka kumufata ni naco gituma nagomba kubabwira ko barya mu bijanye n'ubutungane s'abana kuko bararenze imyaka 15 ari naco gituma bari babanje gufatwa kugira babazwe ivyo bakoze rero akamo murabona se ubwa mbere bibaye n'igihe byabaye bisubiriye murumva yuko kabiri karazigwa ntawo uzosora kuronka icyavuga hajya akataretse kabagasema ko bavuga mu Kirundi.